Igisirikare cy'u Rwanda cyaraye cyemeje ko gifatanije n'ingabo za Mozambique bari mu myiteguro ya nyuma yo gufata imijyi minini yarimo ibirindiro by'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Mozambique. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Rwivanga Ronald mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika. Colonel Rwivanga avuga ko inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Mozambique zirimo gutakaza imijyi myinshi zari zarigaruriye. Rwivanga yumvikanishije ko aho imirwano igeze bitanga icyizere cy'uko intambara ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique yaba igiye kugera ku musozo. Intagondwa z'inyeshyamba zimaze gutakaza imijyi mikuru zari zarigarurije, imijyi nka Palma, Kionga, Tete, Zambia, Kirimane yo mu karere ka Palma, n'indi mijyi nka Diaka, Awase, Mumu. Mu kanya twamenye ko zimaze gutakaza n'undi mujyi witwa Mutotwe uri nko ku birometero 10 uvuye mu mujyi wa Masimbo wa de Praia, ariko barimo gusatira umujyi mukuru wa Masimbo de Praia, ari wo mujyi ufatiye runini izo nyeshyamba. Uyu muvugizi yumvikanishije ko umujyi wa Masimboa de Praia ahafatwaga nk'icyicaro cy'intagondwa uramutse ufashwe imirwano yabigeze ku musozo. Imijyi bamaze gutakaza ntabwo yari ikomeye nk'uyu mujyi. Uyu mujyi ni nkawo mujyi ukomeye, ariko inyeshyamba zisa naho zacitse intege. Urebye niho hanyuma basa naho bafatiriye. Urumva icyo gitero nikirangira barasa naho bacitse intege. Ugereranije nuko imirwano yatangiye byifashe n'uyu munsi aho bigeze, umuntu yavuga ko iyi mirwano igeze kuri kangahe, birimo kugana hehe? Ubwo twavuga nko kuri 80, kuko uriya mujyi usigaye niwo basa naho bari barafashe bawita uwabo, akaba ari nawo ibikorwa byinshi byabo byakorerwaga, ngo intambara yose niho yakorerwaga. So nibatakaza uyu mujyi ndakeka ko ingufu zabo ziza kuba zagabanutse cyane. Ni ukuvuga ngo ibyerekeranye n'imirwano byo bizaba bisa nkaho bigeze ku musozo. Twavuga ko nibura 90% tuzaba turangije ibintu byo kurwana, hasigaye noneho kumubiriza no kubaka inzego z'umutekano. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya igihe ingabo z'u Rwanda zizavira mu gihugu cya Mozambique mu gihe intambara yaba irimo kugenda igana ku musozo. Uyu muvugizi atangaza ko kugeza ubu icyo gihe kitaramenyekana. Birakomeye Asumta kuvuga ko tuzamara igihe kingana gitya. Ibintu byo kubaka inzego z'umutekano bifata igihe, ariko twebwe twihaye inshingano. Izo nshingano nituzigeraho tuzahita rwose twitahira. Colonel Rwivanga uvugira ingabo z'u Rwanda asobanura ko kugeza ubu n'ubwo izi nyeshyamba zimaze gutakaza imijyi myinshi zari zarafashe, hataramenyekana umubare nyawo w'izamaze gusiga ubuzima muri ibi bitero. Biragoye cyane kumenya umubare bamaze gutakaza. Iragenda ihindagurika ku buryo gupresiza bitoroshye, cyane hari abo bagenda batwara mu gihe barimo kugenda, hari abo tudashobora kugeraho ngo tubare neza dupresize umubare. Colonel Rwivanga yemereye Ijwi rya Amerika ko nta musirikare w'u Rwanda wari wagwa muri ibi bitero, gusa yumvikanisha ko harimo bake atavuze umubare bagiye bakomereka kugeza ubu bakirimo kwitabwaho. Hagiye gushira ukwezi ingabo z'u Rwanda zirimo abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000 boherejwe mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iyi ntara imaze igihe izahajwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'umutekano muke bikorwa n'umutwe w'inyeshyamba w'abahezanguni biyitirira idini ya Islam uzwi muri ako gace nka Al-Shabaab. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru. Makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho icyo gihugu cyaraye gisinyanye amasezerano na Centrafrica harimo ubufatanye mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gucunga umutekano n'areba ubwikorezi. Ibyo nibikubiye mu bimaze gukorwa mu ruzinduko rw'akazi umukuru w'igihugu cya Centrafrica Perezida Faustin Touadera yatangiye mu Rwanda ku munsi w'ejo. I Kigali mu Rwanda, inkuru ya Eric Bagiruwubusa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo perezida w'igihugu cya Centrafrica Bwana Faustin Archange Touadera yarageze i Kigali mu Rwanda. Ari mu ruzinduko rw'akazi mu minsi 4. Akigera mu Rwanda ari kumwe n'itsinda ry'abandi bategetsi bakuru, Bwana Touadera yakomereje mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro mu biganiro byihariye na mugenzi we perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'ibyo biganiro habayeho umuhango wo gushyira imikono ku masezerano y'ubufatanye n'imikoranire.
harimo amasezerano mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amasezerano ajyanye no gucunga umutekano, ubwikorezi n'ayandi. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru, abaperezida bombi bashimye imibanire hagati y'u Rwanda na Centrafrica. Bwana Touadera yavuze ko muri rusange hari byinshi abaturage b'ibihugu byombi bahuriraho kandi ko hari n'ibindi Centrafrica ikeneye kwigira ku Rwanda. Notre visite ici à Kigali nous donne également l'occasion. Ati uruzinduko rwacu hano i Kigali ni umwanya mwiza wo kongera gushimangira ubutwererane buhamye, ariko nanone no gusangira ibitekerezo ku bibazo byo duhuzaho inyungu ku rwego rwa twembi mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Ubutwererane bwacu twembi naje kugushimira abaturage b'abavandimwe b'Abanyarwanda n'umuvandimwe wanjye Perezida Kagame ku bw'inkunga z'uburyo bunyuranye bateye Centrafrica mu bushakashatsi no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'iterambere ry'ubukungu. Abanya-Centrafrica barashaka kwigira ku iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda, ariko nanone no ku rugero rw'ubwiyunge bwatumye abantu babana. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe ku gutandukanya iby'ingabo u Rwanda rwohereje ku masezerano hagati y'ibihugu byombi n'izindi ziriyo ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye. Aha Perezida Kagame yasubije ko intego ari imwe yo kubungabunga amahoro, gusa yumvikanishije ko aboherejwe ku bwumvikane bw'ibihugu byombi byari mu mugambi wo gutabara bwangu, kandi ko byagaragaraga ko umujyi wa Bangui wari usumbirijwe n'inyeshyamba. The Central African Republic, which was under pressure of these groups. Repubulika ya Centrafrica yari ku gitutu cy'imitwe yitwaje intwaro, bakora byihuta cyane bagerageza guhungabanya Centrafrica igihe yari yinjiye mu matora muri kiriya gihe, kandi iriya mitwe yitwaje intwaro yariyongeraga cyane itera ubwoba umurwa mukuru. Yego MINUSCA yari iri hariya, yego, kandi ndabyizeye ntashidikanya ntibashakaga ko ibyabaye biba, ko inyeshyamba zigabiza umujyi wa Bangui zigatobatoba amatora, ariko bari bagikora inyigo. Rimwe na rimwe iyo bigeze mu nzego bikunze kugira ingaruka ku byemezo bifatwa. Ndatekereza ari ibyo byakozwe. Uruzinduko rwa perezida wa Centrafrica rubaye rusubirira urwa Perezida Kagame w'u Rwanda aheruka kugirira muri Centrafrica mu mwaka w'2019. Abasesenguzi mu bya politiki bakemeza ko imibano y'ibihugu byombi irushaho kumera neza, ariko se ibi bimara iki abaturage b'ibihugu byombi? Ikibazo nabajije Bwana Christopher Kayumba, umusesenguzi muri politiki mpuzamahanga. Inyungu ku muturage yenda ni inyungu zijyanye n'ubucuruzi, kubera yuko nk'uko ubizi hari abanyarwanda bungubu bari muri Centrafrica bacuruza, ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika yo hagati n'amajyepfo, ariko harimo n'igihombo kitajya gisobanurwa, kubera yuko nk'ingabo zoherezwa hanze nk'izoherezwe Mozambique ntabwo hasobanurwa ese ayo mafaranga azakoreshwa azava he. Ndabizi yuko umuvugizi w'ingabo yavuze yuko u Rwanda rwo ruzishyura, ariko nk'uko ubizi ubukungu bw'u Rwanda ubungubu bumeze nabi cyane, ku buryo n'amafaranga twiguriza uyu mwaka yageze kuri 76.2%. Ukibaza rero igihugu gikeneshejwe na COVID, igihugu gikeneshejwe n'amadeni, ukuntu cyatangira no kujya gutanga amafaranga kugira ngo kirinde umutekano w'ibindi bihugu, ndetse ibyo bihugu binakisha ubukire. Kugeza ubu ibikorwa by'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi byaratangiye, ndetse hari n'abanyarwanda basigaye bakorera ibikorwa by'ubucuruzi muri Centrafrica. Uruzinduko rwa Perezida Touadera ruje nyuma y'igihe gito u Rwanda rwongeye kohereza indi batayo ya gatatu igizwe n'abasirikare 750 mu bikorwa byo gucunga umutekano muri Centrafrica. Hakwibutsa ko n'amatora y'umukuru w'igihugu aheruka muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zari ziyacungiye umutekano, kuko byashobokaga ko inyeshyamba zayadurumbanya. Biteganijwe ko Perezida wa Centrafrica n'itsinda bari kumwe bazasura ahantu hatandukanye, nk'aho kuri uyu wa gatanu azasura umudugudu w'icyitegererezo wubatswe mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze, aho ni mu majyaruguru y'igihugu. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Eric Bagira ubusa. Turacyari mu Rwanda, aho bamwe mu bacuruzi basaba leta kubagabanyiriza imisoro cyangwa ikaborohereza kwishyura. Baravuga ko uyu mwaka basa n'abatarakoze
kubera ikibazo cy'ingamba zo kwirinda virusi ya korona. Abatuye mu mujyi wa Rubavu bo bavuga ko hiyongereyeho n'ibibazo byaturutse ku iruka ry'ikirunga n'imitingito, byose byagiye bikoma mu nkokora imikorere y'akazi k'ubucuruzi. Jean Baptiste Ndabananiye nibyo atubwira. Aba bamotari b'Abanyarubavu twavuganye mu mpera z'ukwa gatandatu bari muri Guma mu karere basobanurwa ko iki cyorezo cyazahaje akazi kabo, ko bagezaga saa 9 nta mafaranga afatika barabona. Ku munsi nakuyemo mbega depase zose abaye menshi ntashobora kurenga 2,500. Nta mafaranga ari kuva mu gihe turimo cya covid. Nkungu uri kwinjiza amafaranga 4,500 cyangwa 4,000 ku munsi. Aho ari inyungu, ariko ntabwo ari byo nsabwa. Ubwishingizi ku zindi mpande z'amakoperative niyo umusanzu wa parikingi, mfite urugo ugasanga nta kintu umuntu ari gukoreramo. Byanze mu muhanda amafaranga ntayo. Ubu ngubu nanywera isasi ya 3 maze gukoreramo 2,500. Uyu mumotari asobanura ko iyi korona yaje n'ubundi akazi karazambye. Narabaze mu mafaranga nanga ku mwaka, kimwe cyari cyo cyose nyibaze icyo muri koperative, muri rura, muri Rwanda Revenue, ejo heza byose sangana 481. Ushobora gusanga usigaranye nk'inyungu 500, ariko ukukuramo nk'amavuta unywa ugasanga n'ubundi sigaranye amafaranga 400 ku mwaka. Usibye aba bamotari n'abakoraga ibindi byiciro by'imirimo binyuranye barariraga. Aba n'abashabitsi bakuri inkweto zizwi nka Made in Rwanda. Nk'amafaranga turi guhomba hagabanutseho nka 70%, dusigaranye nka 25, 30 gutyo. Turi saa 8:54 nta mukiriya urabona ukaza gukoresha inkweto. Yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubu ngubu, yagombaga kumereza amafaranga 3,000, inyungu umuntu aba afiteho nk'igihumbi. Ubwo si igihumbi nk'abantu dufite abana nk'uko tungana uko twese ntabwo cyadukwira, hano turi 3. Uyu mwogoshi utangira n'umucuruzi wa butiki nabo baratakaga. Ubu ngubu ni igihombo gusa no gushaka yo kurya, ba nyir'inzu no kwirirwa duserera ni ibibazo gusa, nuko wenda rimwe na rimwe nabo babyumva. Niyo ubonye yuriye ku manywa nimugoroba ntayibona yo kurya. Mbere nk'igihe wataga nk'amasayi nawe umaze kubona nka 4 cyangwa 5. Ubu ntago yarenga igihumbi, kandi inzu nibura na faranga hejuru y'30 ku kwezi niyo nishyura inzu. Niba umuntu ku munsi yabonaga inyungu y'ibihumbi 4 cyangwa 5, ubu byabaye 2. Ngomba kwishura inzu, te umugore n'abana bagomba kurya kuri ibyo 2. Tugasora ayirondo ibihumbi 3, ayukwezi twita y'isuku ni ibihumbi 5, ayandi ni patanti y'ibihumbi 30 ku mwaka. Tumaze n'iminsi mu bibazo by'imitingito n'ibirunga, inzu nari ndimo yarasadutse, utuntu nari mfite kutwimura utwamenekeye mu nzira, utw'ikibambasi cyaguyeho. Kuri ubu nabwo iyo uganiye n'abashabitsi usanga barira. Aba ni Abirubavu twaganiye kuri uyu wa gatatu. Ni umutwaro uremereye cyane, udakora nta misoro kenshi wakagombye kuba wabona wenda yo gusora, kuko ni ikibazo kiduhangayikishije twese, si twebwe twenyine. Nyine kuba twari tumuri Guma mu rugo tutari gukora, twaragiye tukagera mu muhanda bakatwaka ibisoro, urumva ni ikibazo gikomeye. Mitingito ntabwo twakora kandi watwangirije n'ibikorwa. Ikimisoro kuntu kitugoye, twaba tumaze turi muri Guma mu rugo, leta yo ntabwo igeze tugabanyiriza ku misoro. Uwatangiye uvuze ko kubona umusoro umuntu adakora ari umutwaro uremeye cyane ni umuyobozi w'imwe mu maresitora. Hari amaresitora mu mujyi wa Gisenyi atari gukora kubera icyemezo amaresitora yafatiwe cyo kutakira abakiriya bayariramo mu rwego rwo kurwanya virusi ya korona. Amaresitora ategetswe kubapfunyikira ibiribwa mu dusahane twa take away abakiriya badakozwa. Ibyo nibyo aba Banyarubavu baheraho basaba leta korohereza ubushabitsi mu bijyanye n'imisoro. Nubwo batubwira ngo dufunge, barakomeza bakadusoresha. Unifuza ko muri iki gihe bagabanya ikintu cyitwa imisoro rwose bakatworohereza ntantu y'amafaranga, ariko ubundi twaraba gufashwa. Twifuza ko leta wenda yazadufasha mu bijyanye no kuba yatugabanyiriza ku misoro, cyangwa se kareba uburyo bworoshye bwatuma ubukungu bw'abantu butaza kuzahara bitewe n'iki cyorezo cya covid. Turabyiteze wenda ko bishobora kuba hari inyigo bari kubyigaho, bagombye kutugabanyiriza ku misoro. Iki kifuzo ntigifitwe n'Abanyarubavu gusa, abasharitsi banyuranye mu bindi bice by'igihugu nabo baragifite. Aba ni Abanyaburera. Ikintu kijyanye n'imisoro cyabaye ikibazo, twagiye dufunga ibikorwa, tukaba tuvuga tuti ikigo cy'imisoro hari ukuntu cyatureba kikadukuriraho cyangwa se kikatugabanyiriza imisoro muri iyi minsi. Rwose pe niko bimeze, kuko urabona twarahombye cyane bikabije. Ikigo RRA kivuga ko hari icyo kiri gukora ubuvugizi mu rwego rwo korohereza ubushabitsi buciriritse.
uyu ni Paulin Uwitonze, komiseri ushinzwe abasora muri iki kigo, utangira akomeza abanyarubavu. turanihanganisha abo maze kuvugaho abacuruzi bakorera mu karere ka Rubavu bahuye n'ibiza by'umutingito ndetse na COVID-19. Ngarutse ku cyo bari kugaragaza, ayo mafaranga y'irondo, amafaranga y'isuku, ni amafaranga ashyirwaho kugira ngo nabo bagire ubundi bufasha babona, kandi ngira ngo ni ingenzi kuri bo. Gusa hari uko tugenda tuvugana n'uturere bigendanye n'ipatante n'amafaranga y'isuku rusange, ni ikibazo dusanzwe tuzi kandi turi kuganira n'inzego z'ibanze mu by'ukuri kugira ngo nk'uko n'ubundi ayari amafaranga ashyirwaho na njyanama z'uturere, n'ubundi harebwa uburyo bakoroherezwa. Usibye ubuvugizi, yongera ko iki kigo cyiteguye gukomeza korohereza ubushabitsi mu byo gifite ububasha mu nshingano zacyo. Uwitonze ahamagarira abashabitsi bishyura umusoro ku nyungu bafite ibibazo nk'abadakora kubimenyekanisha. Avuga ko byaba byiza kurushaho banyuze mu rwego bibumbiyemo ari rw'urugaga rw'abikorera mu kubigaragaza. Yongeraho ko hari ingamba leta yafashe zigamije gufasha ubushabitsi nko kongera igihe ntarengwa cyo kwishyura imisoro cyangwa gukuraho imwe, ingamba avuga ko zatumye u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa mbere muri Afurika mu gushyiraho ingamba zifasha ubushabitsi muri iki gihe cya virusi ya korona. Urakoze Jean Baptiste. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri no kunga abarundi Sever yaraye yerekanye aho igejeje ibikorwa byo gushakisha abantu bishwe mu mwaka w'1972 mu mujyi wa Bujumbura. Umukuru w'iyo komisiyo yaraye atangaje ko bamaze kubona amakuru menshi yerekeye uko abantu bo mu bwoko bw'abahutu barenga 10,000 bishwe bahambwa mu binogo rusange i Bujumbura. I Kigali, inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru. Umukuru w'umugwi Sever, Commission Vérité Réconciliation, ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, watangaje ko mu ndwi zibiri umaze utanguye igikorwa mu gisagara ca Bujumbura, umaze kumviriza abantu barenga 50 bakavuga ico bazi ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Abo bagizwe hanini n'abarokotse canke abahaburiye ababo. Pierre Claver Ndayicariye yemeje mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa kane ko amakuru uwo mugwi waronse ari uko hiciwe abantu benshi barenga 10,000 bo mu bwoko bw'abahutu. N'abahumure bakuze tumaze kumviriza. Uwufise imyaka mike muri bo afise imyaka 60, uwufise myinshi nawe afise imyaka 85. Erega baratubwiye neza na neza ko inzego z'igihugu na gisirikare, abo mu ntwaro, abakozi bo mwigendereza sûreté, abo muri parke, abari barongoye umugambwe UPRONA, eka abari bafise ubutegetsi aribo babica bigacika mu gufata abantu, mu kubica no mu kubanyaga utwabo. Ubwo bwicanyi bwahiga uruhande rumwe bw'abarundi, abahutu bize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye. Yamara ico gikorwa c'umugwi Sever kirategwa ivyatsi n'abatari bake, cane cane abaharanira inyungu z'ubwoko bw'abatutsi. Emmanuel Nkurunziza atwara igisata c'ishirahamwe Ase Genocide c'Imoso rigwanya ihonyabwoko mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uwo mugwi Sever wihaye intumbero yo kwegeka amabi yo mu mwaka w'1972 ku bwoko bumwe bw'abatutsi. Igikorwa ca Sever ihari uno munsi ari ukwibagiza kugira ngo irondere ukuri canke yerekane kuri kwirondera kuri ahatari aho kutari, ariko ntawo kwibagira yuko 72 mu tariki 29 z'ukwa kane bice bizimanganya babatutsi isinzi ibihumbi n'ibihumbi bicwa kuri uwo mugoroba, ariyo yabaye itariki ya mbere ugomba guhonya abatutsi. Uko iminsi ihera niko ikomeza yiyerekana yuko ikora ibikorwa byo kugomba kweza umugambwe CNDD-FDD aho kwandika ukuri. Ari naco gituma dusubira kwibutsa yuko atagikorwa na kimwe bariko barakora umuntu yoha agaciro, kuko ibikorwa bariko barakora sivyo kuzuriza abarundi, nivyo kweza, nivyo gukundwa kaza uwo mugambo utwara ku banyagihugu cane cane nk'ubwoko bw'abahutu kugira ngo bazimanganye ihonyabwoko n'abaje kumara abatutsi. Mu kurangiza rero twoca dusubira tugasaba cane cane amakungu n'abarundi bene bacu bakarikanura. Ico bikoze umugwi Sever wamenyesheje ko amakuru umaze kuronka yerekana ko hari n'ubundi bwoko bwishwe mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe baratubwiye ko hari abatutsi b'umutima bagerageje gukingira abahutu bagira bicwe, kandi muri abo batutsi hari ababizize. Abasirikare bavuga ko bariko barahiga abamayimurere baje gufasha
abahutu ingwano mu Burundi. Aho bata abishwe ikivunga hari ku Buterere. Aha ishirahamwe ase jenoside cirimoso rigwanyeho nyabwoko ribibonamwo amahinyu rikavuga ko ico gikorwa kizohava gicanishamwo ubwoko butandukanye aho kubunywanisha. Bariko bagomba kwerekana ko bitaho bose gutyo bice byitwa yuko bwa bundi severe itariko igomba kwikundwa akaza ku bahutu gusa, ariko none igomba inerekane yuko inatohoza kuri bose. Twebwe tukaca tubitera ivyatsi tukabituma urutoki tukereka bose abafise ico bakurikirana ko mu Burundi yuko iyo ari ingendo yo kuzibiza yo gusufovya ukuri. Umugwi severe wemeza ko umaze kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe muri 72 mu gisagara ca Bujumbura kandi ko ari gikorwa kikibandanya. Imbere yo kuja mu gisagara ca Bujumbura umugwi severe wabanje gukorera ibikorwa nk'ivyo mu ntara za Karusi, Makamba, Rumonge, Bururi, Muyinga na Kirundo, aho uvuga ko ibisigarira vy'abantu barenga 100 bimaze kuzugwa. Inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba ko ubwo bwicanyi bwo kwitwa ihonyabwoko ry'abahutu yamara ico caha ntigihurizwa ko na bose. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Tugume mu Burundi, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya leta Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi aravuga ko nta mashyirahamwe y'abikorera azongera guhabwa kontaro zo kwegereza abaturage amazi mu gihe iryo shyirahamwe ubwaryo ribifitiye ububasha kandi rifite n'abahanga babishoboye. Eloge Wilikaneza nibyo atubwira. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso rijejwe kuronsa umuyagankuba n'amazi meza aba mu Burundi hamwe no kubikwiragiza avuga ko amaze igihe yumva imyidogo y'abanyagihugu bo mu duce tw'uburaruko bwa Bujumbura umurwa mukuru w'ubutunzi batagira amazi meza. Kuri uyu wa gatatu kugeza mu ijoro yari yagize urugendo rwo kwirabira y'amazi yova mu Rugazi mu ntara ya Bubanza mu Burengero yongera agendera baba hakenya amazi. Jean Albert Manigomba yemeza ko mu minsi mike aya mazi azoba yagejejwe kuri abanyagihugu. Nzokora ibishoboka byose kugira abanyagihugu baronka amazi. Turafise amaproje menshi, turafise nk'iyi proje mubonye iyi twiteze yuko mu kumunani mu mpera z'uko amazi azoba yabonetse turaja dusahiriza aya makartier muri Nord. Turafise iyindi proje izovana amazi muri Mutambu tuzosahirizaho muri Side. Hanyuma turafise n'iyindi tuzokora mu minsi twege nyene aho muri Rare Matyazo niko tuzoyikorera nta muntu tuzoyihereza kuko ubu nkeneye ko n'abakozi ba Regideso bavyiyumvamwo mu minsi izoza ntayo byo guheza ama entreprise ntavyo nshaka twege nyene tubikore ko turabafundi kandi n'ubushobozi turabufise. Ndafise abakozi mbona ko bariko baja kuri ritimi yiwanje rero abanyagihugu ni batekane ikibazo ndazi ko bagifise kandi n'ukuri naje ndagifise naje amazi ndaronka misi yose. Ishirahamwe Gisako Burundi ryatsindiye isoko yo gukwega amazi riyavana mu Rugazi ryari ryatanze isango ryo kwa 2023 ukwezi kuba ryarangije ibikorwa byose ariko haracari bisigaye bitari bike. Manigomba aragabisha ko atagwitwazo na rumwe rifise. Gushika ubu mfata ivyanditse muri kontra dushobora kubwira ngo abanyagihugu amazi azoshika mu oro muri kontra abantu bese barabizi ko amazi azoshika rovere twazo ku 8 je gushika n'ivyo nzi kera bavuga ngo Regideso zativya kuturiha Regideso jewe ngomba uvugira abanyagihugu bose abajournaliste bose bumva ko twegana namwe twege tugutevya kuri naho ari mwijoro nzokwemera nze gukora kugira ngo abanyagihugu baronka amazi. Barayibonye ju telefone na dafuso yarari mugabo je deja aranje kugira ngo ivyo ukeneye by'amafaranga biboneke hama abanyagihugu bose baronka amazi kwitarike 23 zo ku 8. Aho rero jewe nico nzi ico Regideso izi kandi ico tugeza gukorerako nta negociation zihari dukoresha kontra ngene yanditse. Jean Ntakarutimana umuyobozi ajejwe ubuhinga muri iryo shirahamwe asigura ko icyatumye ibikorwa bidindira hanini yari kiza ca COVID-19 kubera ibikoresho vyinshi vyava hanze hanyuma bikaba bigoye kubizana. Ibikorwa bigeze twava ko yageze ku ntambwe ishimishijwe gusa dufise ikibazo c'amatuyo gusa kubera tuyemporuta mu Buganda naho hari igihe usanga bari muri kibazo gihanze isi yose ca COVID basanga twategwa nko gupakira nk'amakamyo biratevye bimaze umwanya munini. Sinovuga yuko bizoba vyarangiye canke vyari tararangira ugiye gukoresha ubuhinga dufise n'ivyaba bitararangira amategeko arafise ukuntu atunganije turashobora gusaba kugira ngo ibikorwa bibandanye. Abanyagihugu bo bemeza ko ikibazo c'amazi cyari carabaye akananira abahinga. Abana bo mu Gasenyi ahitwa Nyakabondo ya mbere mu buraruko bwa Bujumbura. Nta mazi dufise twebwe abanyagihugu bato nta bombo baraduha twanagisavye no mu nama nta nyisho baduhaye aho tuvoma tuhagenda isaha yose naho nye dusanga abantu bamaze ubuzuye turashaka kumara nk'amasaha 2 cyangwa amasaha 3 tugitonze abayafise mu mpande imbido bayigurisha 100 naho nyene murabona ubuzima buri ubu buragoye bwaha amazi aratugora gose atugora cyane. No kuvuga ko ingorane ya mbere ku mazi urabona ko haraza ikibazo c'ingwara y'amacinya ya kolera
yo kurwara inzoka n'izindi ndwara zitandukanye zifatiye ku isuku rike mu gihe umuntu ashoboye kutaronka amazi amwe ashobora yakoresha. Amazi ni ingirakamaro mu gihe umuntu atagira amazi burya nta buzima umuntu yoba afite. Turetse ikibazo c'amazi hari n'abandi banyagihugu bafite ingorane zo kudahabwa imizibukiro y'amatongo Regideso yashizemwo ibikorwa. Innocent Nkunziza umuyobozi ajejwe amazi muri iryo shirahamwe arabaremesha akemeza ko ubu hajamwo ubwitonzi bwinshi bitewe n'uko hahora hibonekezamwo ubusuma. Ico kibazo c'imizibukiro ikibazo dukurikirana hafi kandi tugishiramwo kwitwararika cyane kuko kenshi na kenshi byakunze kugaragara yuko bijamwo ubusuma. Rero bica ku nzego zitandukanye aho twacishije amatiyo abo bantu twarashoboye gufata ico twokwita roreve. Ivyo twashoboye konona twaravyanditse kandi abene gihugu barashoboye kubisinyira ndetse n'abajeje intwaro kuva ku gacimbiri ku mutumba ku ikomine ku ntara ubu rero bigeze ku rwego rw'igihugu. Abo bantu nize ko bose bamaze kubona ku rutonde mu kwihangana ko amafaranga atangwa buri mwaka. Ni ukuvuga yateguwe mu mwaka 2021 uwo mwaka ntari kuri bije. Ibitigiri bitangwa n'ibisata vya ONU vyitaho iterambere harimo UNICEF vyerekana ko ibice 60% vy'abarundi birenga bafite amazi meza, imiliyoni 2 zirenga gato bagafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone, mu gihe ibitigiri bitangwa ni banki y'isi yose vyerekana ko muri ico gihugu nyene abantu 18% hafi aribo bafite umuyaga nkuba. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Kuri Afrika, igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ejo ku munsi wa kane ko cyateye intambwe zishimishije mu kurwanya abajihadiste mu ntara ya Cabo Delgado ni muri Mozambique, intara irimwo umwuka mwinshi wa gaze. Umuvugizi w'umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe kwivuna abansi Ronald Guivanga yavuze ko abasirikare babo bafashije igisirikare ca Mozambique kongera kwigarurira igisagara ca Awase cari carafashwe n'izo ntagondwa. Igisirikare ca Mozambique cari carananiwe kwigarurira ako gace kuva mu kwezi k'umunani 2020. U Rwanda ruvuga ko abo bajihadiste bahunze igisagara ca Awase bahungira mu tundi dusagara turi hafi y'intara ya Mosimboa da Praia. Inteko z'u Rwanda zingana 1000 nizo zarungitswe muri Mozambique mu kwezi kw'indwi inyuma y'aho perezida wa Mozambique Philippe Nyusi agendeye u Rwanda. Muyavugwa kuri Afrika kandi ariko mu gisata c'amagara y'abantu, ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rifite igicaro mu Busuwise rivuga ko incancu za COVID-19 zongeye kurungikwa muri Afrika mu gihe uwo mugabane wongeye kugaragara ko abandura barushiriza kwiyongera. Inyuma yaho bibonekeye ko abandura bariko baragabanuka igitigiri, umugabane wa Afrika winjiye mu gice ca gatatu c'abandura ku bwinshi, aho biyongereye ku bice 19% ku bantu barenga 278 bashasha banduye muri iyi ndwi. OMS ivuga ko gushika ubu incanco zimaze kurungikwa ku mugabane wa Afrika zirenga imiliyoni 91. Tukiri kuri uyu mugera, mu gihe Afrika yinjiye mu gice ca gatatu c'abandura COVID-19 ku bwinshi, Perezidansi ya Amerika White House yaremeje ko iriko iriyumvira gusaba abanyamahanga bagendera Amerika kwerekana icemeza ko bacandazwe COVID-19 imbere yo gutangura gusaba kugendera muri Amerika. Jeff Zients, umushingwabikorwa mu mugwi wa Perezidansi washizweho kurwanya COVID-19, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Reuters ko ibigo bitari bike vya leta biriko biriyumvira kuri iki ciyumviro, ariko leta z'ubumwe za Amerika ntirashinga ikirangamisi co kongera kwakira ingenzi mvamakungu bivanye n'ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Delta buriko burandukira ku bwinshi. Hambavu yo kwiyumvira ku kuzibira abawubandanya binjiza COVID-19, Amerika ihanganye n'ikibazo gikomeye cananiranye c'ibiyayuramutwe byinjira biva mu bindi bihugu. Igipolisi gikizura mu mazi muri leta ya Florida cyatangaje ejo ku munsi wa kane ko cyafashe ibiyayuramutwe byo mu bwoko bwa kokayine na cannabis bifise agaciro k'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 400 z'amadolari. Komanda Steve Pullen akorera i Port Everglades muri leta ya Florida
mu bumanuko bwa Amerika yabwiye abamenyeshamakuru ko ibi ari byo biyayuramutwe vyinshi bafashe mu gihe gito muri kahise ka Amerika. Ibi biyayuramutwe bingana amatoni 27 ya kokayine n'ibiro 650 vya cannabis byafashwe inyuma y'ibikorwa byakozwe bifashijwe n'indege mu kirere hamwe n'abapolisi b'igihugu kibanyi ca Canada bakizura inkengera z'amazi. Abategetsi muri Amerika bavuga ko ibiyayuramutwe byafashwe yikuvye inshuro zibiri zirenga ugereranije n'ivyafashwe mu mwaka w'2020 wose.